burya wari uzi yuko rimwe na rimwe abasuma ari wowe ubinjiza mu nzu? Okay, ndagarutse muri mwake akazina banyitwa Nijimbere Dieudonné. Karibu kw'icano Dieudonné ND. Uri mushasha ntibagere kugira subscribe, like kuri kuraha vyiza bishasha biri imbere. Umwe gusa imisi ine uzoba warose ibindi kandi ntuzobura ikintu uvanamwo. Ndizere ko mumeze neza, je ndameze neza, ndashima aho mutuye hose. Imana ibahezagire muri vyose. Ego wandike ngaho muri comment aho ugire thumbs up kuri video kimba Imana yaragufashije mu buzima, yaraguhezagiriye mu buzima. Hari ikintu cari cyose ushobora gushima yakoze ino munsi, ejo, mu myaka iri imbere, gira thumbs up aho wandike ngaho. Mugari no munsi ibintu tugiye kuyaga ni ibi nta bindi. Ndibaza Fabrice nta utamuzi, imigambo ariko arakora ndibaza nta utayizi. Mugari no munsi ngomba ko tutahura tuyaga ko kugira umuntu wese amenye umurundi haherereye hose, mu Burundi, muri Amerika, muri Australia, muri Canada, muri Poland, ahariho hose ashobore nawe kugira ico akoze kugira ngo twese tuje hamwe dutere imbere, duteze imbere igihugu cacu c'u Burundi. Hari umuntu je ndumvise avuga ngo ati ngo burya ngo imigambi iri kwiraba Fabrice ariko arakora kubera hari imitahe ushobora kugura. Iyo mitahe nta yindi nayo umurundi ashobora kugura umutahe w'103. Hanyuma umurundi nawe akagura, bamwe umurundi wo mu mahanga akagura nawe nyene umutahe w'103 mu madolari. Mugari hari abaca bibaza ngo ati burya ngo umurundi afise amadolari ngo arashobora kuyarungika aho akayavunja akagura imitahe myinshi kugira ngo agaciro kiwe kagende hejuru. Mugani nico kimwe kubera n'ubundi idolari yarabivuze ngo ati yafishe agaciro kuruta amarundi. Rero ugiye kugura imitahe myinshi, ego uraguza imitahe myinshi urayifise, mugani nico kimwe kubera inyungu ni yindi nyene. Inyungu mu madolari, ushize mu madolari izoba mu marundi, ushize mu marundi izoba mu marundi. Ego uguze imitahe myinshi mu marundi nico kimwe urashobora kugera kugo rugero rwo kuvuga ngo ati bihwanye n'uwashize mu madolari. Ivyo birumvikana kandi biratahurije. Rero nuzovuga ngo ati ngo ingana yashira mu marundi aho mu madolari, wowe ufise aho uri shira mu ubwo buryo kugira ibintu bigende neza. Kubera burya umuntu abakwiye kuraba amashare niyo mitahe uba waguze. Imitahe myinshi ushiramwo nikone nawe inyungu yawe izogaruka, nikone nawe inyungu izogira agaciro. Rero mfise idolari 103 akaba ari ryo nshizemwo, nawe ukafita amashare aho mitahe menshi yo mu marundi arenga iryo dolari, urumva uzokunguka ni wewe. Umuntu wese akwiye kugura imitahe myinshi kugira azokunguke mu buryo bwishi. Cangaruka ngaha hantu kubera yavuze ngo ati ngo burya mu myaka batazoba baraheza aho batazoba baratangura mu myaka 8 munsi, urumva ayo mahera azoba ari mu kigega ngo ati bazoba bariko barayakoresha ngo yunguke mugani ntuzoshobora kuyakuramwo. Rero naje ndibaza burya ibanki ni ikintu gitabika amahera. Ego urashobora kuyabona, urashobora kwibaza ngo ati oya ibanki burya amahera ajamwo n'amahera guma yirukanga, guma akora ibindi bintu. Hari umuntu ashobora gufita umugambi akaka ideni kugira akora uwo mugambi, mugani uwo mugambi agiye gukora niyo wunguka, urumva aho agasubiza ayo mahera azosubiza si yandi nyene, hazoba hariko akaruto. Ako karuto nako bakitwa interest ni kugira bank nayo nyene ironkera hakunguke, kandi n'uwo muntu aba yarose ubwo buryo kugira ashobore gukora iyo migambi. Rero mu ubwo buryo nico gituma nico kigega coshobora kugira agaciro cyo kuduga. Rero sinzi ko iyo myunguke yoba iri kwira, sinzi ko ariko ndavuga ngo myunguke izo nyungu baba bariko bararonka mu gihe iyo myaka 8 itaragera, bataratangura no gukora ivyabo, aho bagomba gukora ivyabo. Ayo mahera ko azoba mu nyungu tuzoronka mu gihe ivyunguka bizotangura kuba biriko biratangwa. Igihe ibintu byose ama project yose ubaka nation yoba iri kurakora izoba yarabihejeje. Sinzi ayo mahera rero
ko bazoca bayashirako kuyo myunguke kuyo mitahe woba warashizemwo ubwa mbere, aho ari intuze agaciro kayo mahera aho kuyo investment woba waragize nyamba ariyo 103 azoba ariko araduga, yamba ariyo 103 azoba ariko araduga, hanyuma urumva agaciro kawe kakajoza hejuru. Kubera hari ukuntu kubiri, hariho kuduga kwa investment yawe ariyo 103 y'amadolari wowe washizemwo akateragira agaciro, ugasanga aragize agaciro hiyongeye ko amadolari 20 aho irindi dolari ko ni inyungu y'igihande kimwe n'indi nyungu iri mu ico gihande c'ama business, ngene ibintu bizoba biriko biragenda, ngene iryo soko rizoba riko ragenda, hanyuma izo nyungu zikatandukanywa n'izo nyungu z'umutahe za investment uba warashizemwo ubwa mbere. Rero nivyo urashobora kubibaza hanyuma ukabitahura. Jewe uko niko ndabitahura, hari video nza gushiga ngaho hasi uza gwenda kuyiraba arabivuga ko rero avuze ngo ati ngo ni mbere ya mbere yo mutararonka inyungu y'ivyo bintu muzaba mwarashizeho, iyo mitahe muzaba mwaraguze, bazoba bariko bararaba ngene bokunguka, ayo banki yokunguka ayo mahera kugira umuntu aronka inyungu mw'ivyo. Urumva n'umutahe uzoba uriko uraduga bwo mutahe mwashizemo, kubera uwo mutahe mwashizemo ntushobora kugenda hasi, uzoguma kwa kundi nyene, ikintu cyose kigiye aho bibaye nabi uzogarukana aho bazokugarura ya mahera washizemo. Rero iyo nyungu azoduga aho asubire kuguma hahandi nyene kuri yandi nyene watanze. Hanyuma mwico gihe ngira mwico kiringo c'imyaka 8 kirenze, urumva izo zindi nyungu zoba zitandukanye. Ego rero mw'ivyo biri mu gice cizo nyungu zizoba kubera inyungu iyo business aho ya City Plaza Buja City Plaza izoba iri kurakora, mugani umutahe uzoguma kwa kundi nyene, mugani ikintu kizoduga aho kimanuka ni inyungu bivanye n'ingene business iyo City Buja Plaza aho ibindi bintu bizoba biriko birakora mu gihe c'ama financial, mu gihe c'amahera yinziza aho ashobora kutinzizwa. Burya kugabura amahera biragoye kubera n'abantu benshi usanga bashobora kuinvestinga mu mutahe, bakagura imitahe myinshi, mugani kugira abantu baronke aho bamenye ngene bashobora kuyaronka nuko tuvuge ngo ati ngo hari abantu 100, mwabo bantu 100 bashizemwe imitahe, abantu 100 bashizemwe imitahe, hanyuma bunguka aho iyo business mu buryo bw'amahera yunguka amadolari 20. Umva yunguca amadolari 20, ayo madolari 20 ni ngongwa igabure mwabo bantu 100 bafisemwo imitahe. Iyo mitahe nayo ni ya shares. Rero wenya bawaguze imitahe 10 aho waguze umutahe umwe aho imitahe 5, urumva umutahe umwe mwayo madolari 100 aho mwayo mahera yari yose ngene yoba ngana azoba yarungucwe mu iyo financial aho mwayo mahera iyo soko aho ico kintu cyari cyose business coba cararose. Hanyuma mwese mukagabugwa bivanye n'imitahe mwashizemo, bivanye n'amashare ufise uko nuko. So umwe wese ngo abatwaye amadolari 5 ya nijya mitahe ishobora kuja ko ayo mahera babunguje. Nyamba ufise imitahe 5 urumva umutahe umwe ugendera ronka ayo madolari angahe. Nubagire ku commenting ngaho hasi nawe umbwire ngene ubitahura, ndumve ko turi kumwe. Hari akabazo Just Gaye yavuze, yabajije avuga ngo ati none ko ibindi bihugu usanga bifise ama platform ushobora kuraba inyungu zawe, ushobora kuraba ngene amahera ariko araduga manuka, urumva iryo ni isoko. Mugane mu Burundi nta soko ririho rijeje ibyo bintu, urumva Fabrice ni nk'ikintu cambere aho n'ikintu gishasha atanguje. Ari ikintu gishasha atanguje, urumva nta buhinga bwinshi burajamwo kugira bashobore gukora ivyo bintu byose, kubera nka exchange aho ama exchange yo muri Amerika uko nuko, urumva amasoko yose ari ku murongo, abantu barashobora kuraba ngene ibintu biriko biragenda, umuntu arashobora kugura imitahe aho akagurisha imitahe, urumva abitanguje mu bihe biri imbere, mu myaka iri imbere umuntu atazi, hari usanga ibintu navyo nyene bishoboye kuja ku ma platform, mugani urumva azoba ari ikindi kintu gishasha naho nyene. Kono urashobora kugura no kugurisha utarinze guca mu buryo bw'ubuhinga bariko barakoresha, kubera ni ibintu bishasha bariko barakora kandi abarundi benshi usanga batabizi. Urumva ni innovation basi, ni innovation y'umurundi ku murundi ku gihugu, urumva ni ibintu vyiza cyane.
ego rero ndakubwira nawe urashobora kugenda ku investinga, urashobora guterera kugira umurundi wari hose agire ishimo ryo kuba umurundi. Ego rero ndaza kurivinga ngaho, ndaza gushira link y'ico kiganiro kugira ukirabe, kubera byavuye mu kanwa kiwe niho ushobora kubitahura kandi ukavyumva kandi ukavyakira nk'ukuri. Gusa ico ngomba gukora mu iyi video ni kumenya yuko vyiza bishasha biriko biraba mu Burundi, kandi gusubiza inyuma ikintu kureka ikintu aho kwanka ikintu utazi ico arico, urumva ingorane si nyakintu, ahubwo ingorane ni wewe. Ego tuzosubira kubona niyo twabonana. Peace.